gwe na adresse ya nyayo nuko kabisa tunabandanize aho twatugeze muri equipe yitwa FC Barcelona tuvuye muri equipe yitwa Real do Madrid amo makuru karavugwa atandukanye twinjire kwizina rya João Cancelo numwe mu bakino vuga ngo bakinira ino equipe yitwa yarakine equipe yitwa Al Hilal yari muri Arabie Saoudite rero nuko inkuru kiravugwa kuri João Cancelo kuno musi ari inkuru ivuga ukurikira nuko inyuma yuko yekanuzwa n'amakipe atandukanye karavugwa nuko uwitwa João Cancelo tayari kuba aja muri equipe yitwa FC Barcelona akaba ari rotono vuga ko karakora akibirano vuga ngo aho igenze kuba anakinira aho uwitwa izina rya João Cancelo n'umukinyi yaciye muri equipe za Manchester City aca muri equipe ya FC Barcelona arongera kandi araca no muri equipe ya Bayern Munich ariko kandi akaba yamaze kuba anagaruka kuri no munsi rero João Cancelo tayari kavya yamaze kuba binarangira akagiye kugaruka muri equipe wanashaka agiye kuba anagabanya n'ibice by'amafaranga yarasanzwe anahembwa yemeye kuba agabanya ibice bitandukanye umbere wanashaka iyandikwa giwe biteganije ko azokwandika mu hifaje ibice 80% by'umushahara uvuga ngo yitwa André Christensen uko novuga byemezwa n'umunyamakuru akomeye cyane izwe kwizina rya Gerard Romero rero tayari kavyamaze kunarangira basore izina rya João Cancelo agikorekera kine equipe novuga ya FC Barcelona inyuma yuko yarondewe n'imigwi itandukanye agikwagira novuga ngo ruturuyiwe kuno munsi ya nuko atsinzina rikomeye cyane muri football wanashaka muri FC Barcelona maze kugaragaza ko ari umukinyi mwiza yarahaciye sindi kuno na question ya integration kuri we kuko hari performance yagaragaje muri FC Barcelona bivana n'uburyo bwari muri Barca bitakunda kabaza kumusinyisha yerekeza muri equipe ya Al Hilal avuye wanashaka muri Barcelona umugabo wona cyo muri equipe ya Man City yaravuye muri equipe ya Juventus yagiye kubagaragaza urugero rwiza gishika mu maboko ya Pep Guardiola araca muri equipe ya Bayern Munich imbere yo kuja muri equipe ya Barcelona n'umukinyi ubona ko kuri nimero 2 ni afite na iyo polyvalence ashaka kuri nimero 2 cyangwa kuri nimero 3 mu gihe wanashaka muri nimero 2 agize ikibazo kuza kwa Barcelona kwa João Cancelo nubwo ngo ni ikintu kiza kuba Blaugrana hari ikintu kiza kubafasha mu buryo bwa squad no kugira cyo no kwita ba backup beshi ku nimero zigize zitandukanye ko Jiri kundiye ni nimero 2 wenyene usibye ko bazana ni Eric Garcia kwakina ariko bazakora mu buryo bwa performance siwe nimero 2 typique n'umukinyi nako ari mwiza muri axe no kuri nimero 6 gusumba handi hantu hose so mbona kuzana Cancelo Barde ku nimero 3 byaragaragara ko kuva Gerard Martin amusize muri axe ntawe ni mukinyi mu backup wafise ntawe ni mukinyi mu backup ku nimero 3 wafise kandi wa Cancelo zigushije kuri ku nimero 3 twaramubonye muri equipe Man City kwa Guardiola akina 3 sezo yose manzwa n'ibikombe bigiye bitandukanye bya Premier League mbona kumuzana muri Barcelona ikintu kiza kumugwi bizoyifasha kurunda ibikombe bitandukanye rya ari equipe iri mu ba competition yatandukanye Champions League baracakompeta La Liga baracakompeta baradutunga muri Super Coupe bagiye kubakina wanashaka baracakompeta ni ibintu biba bikomeye cyane kuri Barcelona kuzana n'umugabo w'umunya Portugal kanatsinda icyongewe ko kandi kiza kuba gifasha no mugwi mu buryo bwiza cyane no mukinyi haciye hazo ubwiza bwabo azi Barcelona kunimeze azi cyo kwita philosophy za n'uburyo bakinamwo agiye kubasiga mu maboko y'umumenyereza bitanze Afrique mwo mumenyereza no gwati beza baze kudugiriza impana abakinyi bagiye batandukanye wanashaka no gutanga ikizere azimwe n'abana n'abakinyi bagiye batandukanye abizomufasha kuba ari umukinyi ushobora kuba integre neza mu rwa Barcelona akaza wanashaka gutanga visa mu mugwi kanatsinda n'umukinyi akagaragaza urugero rwiza muri equipe ya Al Hilal hari amakuru ya rondogwa n'imigwi itandukanye yaremwe mu mugwi wa Inter de Milan ariko vyarangiye ari Barcelona igiye kuba imutsindira kuko n'umukinyi agaragaje ko yifuza guja muri Barcelona gusumba ibintu byose navyo icyifuzo cyugiza kuba no ngo gishigwa ko umukono na Détente Afrique ariko muri n'umugabo bita Deco baza kuba bagana ku izina bita João Cancelo aza kuba tanga favor cyangwa permission kuno mukinyi giko kuyunga n'umugwi wa Barcelona rero no gwativyamatse ko bitayari ni ikintu kiza kwa Barcelona ni ikintu kiza kwa Blaugrana ni ikintu kiza kuri Hans Flick ko ni indi nyongera ku mukinyi afite experience afite n'ubwiza wanashaka na fraîcheur physique niyo tala abizoza gufasha n'umugwi wa Barcelona kwitwara neza wanashaka mu nkino mpuzamakungu kuko karatsinda mbona ko muri La Liga nubwo Cancelo ari kwirwa araza ni equipe nako ikiratanga akazi ariko ko giyongereyemo shaka kuba ari ryo gufasha wanashaka no kompeta ku mugwane wa Burayi ariko haracyari ikibazo mu mutima defense no muri City babwiza ko bokosora kugira ngo baze ko bacika equipe ikomeye cyane ariko no mvuga ni izina ryiza by the way batni muri equipe ya Barcelona Houston kuzana João Cancelo kagaruka gira ruturu muri equipe itwara FC Barcelona
ino transfer cyangwa ino mukinyi aje akemera kugabanya umushahara mbere wanashaka yerekanye ko hari n'umukino uvanga kundine equipe FC Barcelona imbere yuko tuza kuba tuninjira kuco agiye kwe karafasha canke ico novuga ngo post agiye kuri akina muri equipe yitwa FC Barcelona kubera ko no munsi witwa João Cancelo shokina kuri nimero novuga ngo kuri nimero 2 akina kuri nimero 3 bibaye na ngombwa wanashaka kina no hagati mu giga cyakina kuri nimero 7 ko twonye karakina kuri zo poste imbere yuko twinjira kuvyo agiye kwe karafasha canke ingene bagiye korekisha n'abakinyi ino transfer ya João Cancelo kumuzana kwa Barcelona urayivuga ko iki bo bakoze ikintu ciza Barcelona ikoze kuno munsi kuzana kugarukana João Cancelo FC Barcelona kugarukana umukinyi nka João Cancelo nivyo yarigeze kuba naca muri no mugwa FC Barcelona nyene ariko igihe gito yaciye muri no mugwa FC Barcelona ni João Cancelo yatanze canke yacivinze ibintu byinshi cyane muri no mugwa FC Barcelona yatanze performance nziza yabaye umukinyi mwiza cyane kujya poste ya nimero 2 kandi tumuzi nk'umukinyi afite ubwo bushobozi bwo gukina nimero 2 canke 3 ariko kandi kanatsinda no munsi ni Dieter Hansflick yashoye gusaba no mugwa FC Barcelona kumurondera abakinnyi kuri babiri umukinyi wo muri Axe Central ndetse n'umukinyi aca ku byaro bitatu hariya rero biroroshye cyane kuzana umukinyi nka João Cancelo twigeze kubona atanze performance nziza nubwo bigoye cyane kwizera yuko urugero yari ariko kijyagiye ko ariko yoba kiri kuno munsi ariko dufise amahirwe menshi cyane ko ashobora gutanga visa kuko aje muri FC Barcelona isanzwe urimo mumenyereza afise ubwo bushobozi bwo gukura umukinyi kandi kanatsinda umumenyereza wenyine ubwiwe yatanze green light yo gushobora kurekura umukinyi João Cancelo kugira ngo ashobore gusinyishwa muno mu FC Barcelona kunzizanye rero nizera yuko kuzana João Cancelo ni bimwe mu bintu vyiza cyane muri FC Barcelona kuko ubugomvye kugerageza kwagura effective yagutse niyo effective ishobora kugufasha gutwara ivyo bikombe kanatsinda uba wifuza za UEFA Champions League ndetse na za La Liga na ziyo Super Coupe d'Espagne kuko no munsi twe dusane tumenyereye muri FC Barcelona amahirwe bari basigaranye yonyene yari umukinyi Eric Garcia kuko niwe mukinyi ushobora gutuma akagukinira muri Axe Central agukinira ku biharo 6 akaza gukinira ku biharo 2 ndetse no ku biharo 3 rero muri izo nzira ndazibura nko mu nzira zo kuruhisha no mukinyi canke nubwo zoba atari inzira zo kumuruhisha eske wavunikishije umukinyi nka Eric Garcia eske witeze niyo Alexis Barde yaza kugira ikibazo uzuza gukinisha nde niyo wavunikisha Jire Kunde uzuza gukinisha nde rero ariko kuzana João Cancelo ni bimwe mu bintu vyiza cyane ko hagiye kuboneka n'akanya gakwiye ka bamwe mu bakinyi kugira ngo bashobore kuruhuka kuko kare watinya kuruhurira Jire Kunde kuko wacuza gukinisha nde kandi wundi ugasanga umukinyi yari yakakina inkino nyinshi cyane zishobora kumutuma yisanga mu bibazo vy'imvune za buri mwanya rero kuzana João Cancelo ushobora gukoresha nka nimero 2 kandi mwiza cyane ashobora kugira ibyo guhaye vyiza cyane performance nziza imagine ufise João Cancelo ashobora kugufasha mu buryo bwo gusatira ndetse no mu buryo bwo kuzibira ariko akorana kuri kote imwe na Lamine Yamal urumva ko ari imwe mu kintu ciza cyane uburonze ya poste warondeyeho mu defenseur umuaxiare ufise Jire Kunde ushobora kuhahenga kajya kagwa performance nziza twaramonye hakina muri Sevilla ndetse gishikaro muri FC Barcelona twabonye hakina nari kumwe na Ronald Araujo bagatanga ibintu vyiza cyane uno musibigiye kukorohera kandi gusura kugerageza Jire Kunde muri Axe Central kandi kanatsinda ashobora kukubera rumwe mu mfunguruzo nziza cyane zigufasha ajya muri Axe Central mu gihe kuri nimero 2 uhafise João Cancelo nigi ugombye kurura João Cancelo canke no mu gihe atagiye kuba nagaragara ufise Eric Garcia ushobora kuhahengeka kandi Eric Garcia ashobora kuza kagufasha kandi kugufasha kuri kote ya Alexis Barde akakina neza canke muri umwanya nyene ufise wa Jaime Martinez wari umaze igihe ukurakoresha muri Axe Central kandi kanatsinda twaramubonye ashobora kuza katanga ibaro vyiza kuri rya kote y'ububamvu rero navuga ati rero ni ikintu ciza cyane kuri FC Barcelona gusinyisha João Cancelo agiye kugira umufasha uruhara runini cyane muri FC Barcelona mu gufasha mu mande nyinshi cyane zitandukanye agiye gutuma nimero zibironka kanya ko kuruhuka agiye gutuma bamwe mu bakinyi bahora bafatanyije na Pau Kubarsi baronka kanya ko kuruhurirwa ndetse na Alexis Barde nawe nyaronka kanya ko kuruhurirwa canke no mu gihe atahari agiye mu mvune tutabona FC Barcelona igiye kuja mu bibazo byinshi ngo kwidafisa Alexis Barde kuko wazanye Cancelo ashobora kugufasha ku biharo 3 canke 2 kandi kanatsinda Jire Kunde agiye kuronka umwanya mwiza kuruhurwa canke agaruke muri Axe Central ashobora gufasha abandi bakinyi basanzwe bahari canke kandi kanatsinda Jean Martin nawe nyene agiye kuronka nundi mwanya mwiza gusubira kuri kote y'ububamfu kugira ngo afashanye na Alexis Barde uno musi Robert ego turumvise ibitandukanye ivuga kuwitwa João Cancelo ko aje muri equipe itwara Madrid kandi wa mukino uvuga ngo ariko Real Madrid barakuroze mu frère Real Madrid mwene wanyu
shobora kuba umutima uterera Santiago afise imitahe muri ujya mu urashoboka ahubwo out microphone zo kuraba turabira akantu ko we uri Madrid jewe uri ibwami hari asante sana ndumukunzi w'inkino ntunteranye n'abandi ndabizi urumva rero ikibazo nacyo ndagira kiravuga kiti João Cancelo agikugaruka muri ekipe yitwa FC Barcelona. Twumvise ko ari Yerema yari ikenewe cyane muri ekipe FC Barcelona ishaka kuza kandi akagerageza gukina ku maposte atandukanye gize muri kino kibuga cya ekipe yitwa Madrid. Kandi nagaragara ko twumvise ko bamwe na bamwe bajire kunde bajire Martine bande batandukanye bashaka kuzogirika shobora kuza kararuhuka. Ubwo ino ekipe FC Barcelona ko yazenze ajya João Cancelo wowe uri nka Hans Flick aza ukinisha bande ninde mukinya aza kumutitire muri ekipe ko tubona kuri kabiri bafise witwa Jire Kunde kuri gatatu bagira witwa Barde aho none ngenda ko ndagaragara ko cyane Jeremy Martin wewe ashobora kuba ko ndako yamaze ko ari wa mukino wakati mu kibuga nako muri axe muri axe hagati muri axe yes ubwo João Cancelo yabaje kuba umudubrire muri ekipe canke João Cancelo aje kuba umutitire dushaka kuzobona izina kanaka rigiye ko yicara canke tugasanga izina rya Jire Kunde rigarutse gukina muri defense centrale ubwo João Cancelo aje kumutitire canke baje nk'umuramplasa muri ekipe yitwa nde FC Barcelona. Urazi cyo kibazo mbajije kibazo cyiza cyane ndagushimiye cyane bona ridike reka nakubwira ngo ubwiza bwa mbere João Cancelo canke chance canke amahirwe ya mbere João Cancelo agiye kubaronka agiye gushikira mu maboko yande ya Dietansi Flick. Byaragaragaye ko ujye mugo bita Dietansi Flick nta mukinyi numwe atigira aja mu kibuga. Nta mukinyi numwe yagaragaje urugero rwiza haba mu myimenyerezo adahonyora mu kibuga. Siko ahubwo reka tuvuge ngo abakinyi asanze kuri poste uwo bita João Cancelo bagiye kubananya bitwara gute kugira ngo ntabashyire kuri bench. Ubwiza ubushobozi bw'uno munyaportugal bita João Cancelo byaragaragaye bigaragaje isi ko umukinyi mwiza siko atari keso y'imvune zimushikiye atari kibazo cha João Cancelo cha integration akaba bikanko yumva ibyo Dietansi Flick musaba João Cancelo aje guteza uruhagarara ku bakinyi bo ku mpande ba FC Barcelona kandi kiri kintu cyiza cyane utemu byo meze gute muri ekipe itunze umukinyi adakogo muri ekipe akumva ko buri gihe ari pangapangwa mu mugwi biramuho kwigizera kudasanzwe ariko iyo uzi ko inyuma yawe hari uwundi mukinyi afise ubwiza wanashaka ashobora no kuba kurusha ariko ari question integration ariko cyo kuba ataramenyera neza mu mugwi ngo ayinjire mu kinyero bumenyereza ashaka kwicarika bireta guhinga uvuze gukora cyane uyo mugabo bita João Cancelo ni mwiza mu buryo bwo kuzibira ni na mwiza mu buryo bwo kwataka byaragaragaye ko abantu barabye Barcelona ihura na FC Porto muri UEFA Champions League barabonye ubwiza bw'umugabo bita João Cancelo. Barcelona ihura na equipe ya Celta Vigo bitsinda bitatu basatsi yatsinzwe biri kubusa João Cancelo akora comeback agatsinda icya kabiri n'icya gatatu bikabarangira bitatu kuri bibi baragurukina n'umukinyi ubona ko afise capacity yo kuzibira no kuza gutsindira ibitsinda siko rero muri ya system ya Hans Flick yo kuvuga ngo turaba offensive cyane turaza kwataka cyane gusumba ku defenda uno mugabo ashaka kubishobora cyane mu buryo budasanzwe rero ngo kunde rwanje ndi Dietansi Flick kubera ko ndamuzi uburyo amenyereza mu equipe ya FC Barcelona n'umugabo ubona ko ahagararira kuri cyo ta performance mbego mukinya ameze gute akatanga imeze gute araba ivyo no munsi naraba ngo waranze izina oya araba ivyo uri kuramwereka kuri uwo munsi urakoze cyane kuvuga ngo araba mbega uno mukinyi talent akatanga imeze gute mbego uno mukinyi yompa vyiziwe nifuza mu kibuga kanatsinda ugiye kuraba muri cya kibazo cyo kuvuga ngo nifuza equipe ifise ko imo competition yaratunze equipe ya Bayern Dominique muri equipe ya Bayern Dominique yaratunze bakinyi chaque poste akinyi babiri yego ariko nivyabuza ko Philippe Coutinho kuri poste ahurira ko n'umugabo bita Ivan Perisic basa kukina bose usanga Coutinho afise iminota yo gukina Ivan Perisic iminota yo gukina swat Coutinho yaratanguye Perisic aricaye Perisic yaratanguye Coutinho aricaye nukuvuga ngo arazi ngina kora rotation ugasanga buri mukinyi wese muri kibuga afite no kwita iminota kandi iminota akayihabwa mu bugero gwiza
ndetse muri icyo gihe cyo João Cancelo n'umukinnyi yagaragaje ko ari umukinnyi mwiza mu buryo bwa performance wanashaka nayivuze neza ati agiye kwakira muri equipe ya FC Barcelona gushika mu maboko meza mu gute Dietanse Afrique ico ngebe ko agiye mu mugwi yaciyemwo azi ncino unovuga filosofi yawo ahubwo impungenge mfise abakinyi bo ku mpande nimero 23 barabandanya bafinata bafite izina João Cancelo inyuma yabo nico kibazo gikomeye cyane so nubwo atekone rwanje rero so umukinyi aje nko kwicara ku ntebe biragoye ahubwo n'umukinyi aje gutanga kino kwita challenge icyo no kwita ugukora cyane kwa kinyi gatandukanye mu FC Barcelona kuko umukinyi azaba ikinebwe azokwisanga kuri bench João Cancelo mu kibuga ko no kugira ngo ubushobozi n'ubwiza bwiwe abantu umukinyi mwiza ashaka kuzawa ashaka gutanga competition kuri mukinyi wese akina ku numero 2 kuko n'umukinyi baza guca mu migwi komakomeye kandi hose haciye agaragaza ko umukinyi wanashaka mwiza cyane João Cancelo ndamubona nk'umukinyi aje kongereza ingufu mu FC Barcelona atari kwitwa ngo aje kuba umukinyi w'umutitirere muri FC Barcelona kuranyumva bujya gusinyisha abakinyi kuratandukanye urashobora gusinyisha umukinyi nka twumve nkande kabashi akarorero notanga ka hafi ni sinywa ry'umukinyi yitwa nka Wozesezine mu mugwi wa FC Barcelona ntiyaje nk'umukinyi aje kuba umutitirere ariko yaratahujwe yumva ko aje kuba umukinyi aje gufasha umugwi wa FC Barcelona rero kuza gufasha ni mu gihe ibintu byagoranye urumva ukaca ugaragarizwa yuko ubufasha bwa muri uwo mwanya bukenewe ukaza ugafasha atari kuza kumva ngo uje kumva ko uje kugwanira ibibanza na bagenzi bawe ngo uje kubatwara ibibanza cyangwa uje kuba umutitere no ivyo ni ibintu biba bitandukanye n'umukinya baje guzwa avuga ati uje kugwanira ikibanza ngo utsindire ikibanza cyangwa uje kuba umutitere uno musi João Cancelo ategeza gutahura yuko aje gufasha umugwi wa FC Barcelona aho hantu aje hasanga umukinyi Jire Kunde nukuranyumva yego Jire Kunde azokwama ari nyene poste y'ibyo biharo bibiri azokwama n'umukinyi ngenderwa ko cyane mu FC Barcelona ariko baravuga ngo barashobora kumugarukana kuri muri Axe agaruka ega bashaka kumugarukana muri Axe akabona ntibigenze neza biranze mugiye muri Axe naho rimwe baje Martin aba ku Barcelona ariko na Martin vyiwe si bintu wava wizera cyane ngo byo si vyiza cyane karite ya Martin si karite wava wizera ngo baza kugufasha ngo gutwara ibikombe ku mugabane wa Buraya biragoye nikuranyumva biragoye gose cyane rero kuzana João Cancelo nimwe mu bintu vyiza cyane kugira ngo bikunde bagerageze Jire Kunde muri Axe Central kugira ngo barabe ko vyokunda bakaza kuronka donzi ziza kunwana Jire Kunde na nuno Pau ku Barca bikagenda neza mu gihe bari bamaze igihe bakayirondera muri Ronaldo Araujo na ku Barca bikanka Jire uno Jean Martin na ku Barca ko numego hari ukuntu biyumbagirika bitako birashinga imizi ngo vyemeze neza na neza bakagerageza kuri Eric Garcia akabona ati niba uri Eric Garcia hari ukuntu biko bisa niko biraza ariko hari ukuntu bitari compare ukuntu bidakwiye bituzuye ariko uranyumva ariko João Cancelo nawe wumva utegereza gutahura yuko uje muri yo mugwa FC Barcelona basanzwe bahafise abakinyi kuri chaque poste rero wewe uje nk'umutabaze mu gihe ya poste kanaki hari muri FC Barcelona byagoranye ko ushobora gutanga ivyo bayitumye we bagukoreshe nka plan B uze gutabara nivyakunda rero ukahafatisha ariko uranyumva bashobora kukugira nk'umukinyi uhoraho ariko atari ibisiguye kuri muri projet ya long terme mu FC Barcelona kuko aho hantu nimba Jean Martin atako aratanga vyiza bategeza kumufasha kuduza urugero kuko ni wari muri projet ya long terme gusumba João Cancelo nimba Jire Kunde bitariko biragenda neza bategeza kumufasha kuduza urugero mu gihe muri uwo mwanya ko bamufasha kuduza urugero baba hafise undi mukinya ashobora kuza agatanga performance nziza akaba arabafasha muri uwo mwanya ko aragerageza kumukora Jire Kunde wewe João Cancelo ushobora kuza nk'umukinya uje gufasha FC Barcelona mu gihe bako baragerageza gukora abakinyi babo bari muri projet à long terme y'uwo mugwi wewe uje kuhamara amezi agera kuri 5 gusa yonyene uriko uranyumva nivyo yakunda bakagushima abashaka kukongera umwaka umwe ariko hari Jire Kunde wewe azoshika muri 2030 uriko urumva hari Jean Martin azoshika muri 2029 nibokomera rero gusacrifice umukinyi w'imyaka 20 cyangwa 22 kubw'umukinyi w'imyaka 33 asa n'umaze kununuzwa n'imigwi itandukanye Man City Bayern Munich na FC Barcelona wanahaciye uwigere muri Al Hilal na Al Hilal bariko basa n'abariko baguta hanze ku gatebe uriko uranyumva rero biragoye cyane ko boza gusacrifice abakinyi bakiri bato bari muri projet zigiye kiregeye mu FC Barcelona ku bwa João Cancelo uretse bigiye nkuko vyagiye kuri Sezine nega Sezine nawe nyene yagiye gufatisha umwanya mu gihe babonye yuko inakipe nya nivyo rabizi ariko niwo mukinyi wacu ari mu projet ya long terme gusumba uno Sezine uriko urumva muri uno mwanya ko yako dukeneje gikombe ca La Liga reka tube turakoresha uri karafitinga mu gihe na kipe na nawe twamukumwubaka bamutije muri Elche kugira akomeze kuduza urugero rwiwe ukagira none muri umwaka ukurikira barongeza amasezerano Sezine
baramurekura ntibarisika kumurekura none bamurekura ntibagaruka ntibaca bisaba ko bagarukana na kipe nye baje kugura andi banyeza mu gihe bafite ikipe nye kandi twara neza muri Elche ntigikunda rero nibaza ariko na João Cancelo aje muri ubwo buryo mu mugwi kwa FC Barcelona nuko kabisa bimeze izina rya João Cancelo rigiye kuba riza muri ekipe yitwa FC Barcelona izira ko mwamaze kumumva ibiko biramuvugwa ko kugeza muri kano kanya ariko kandi twamaze ko twumvikana uko ino ekipe yitwa FC Barcelona ikoze rock cyangwa inza mu kintu uvuga ngo agi kuba amarira ikintu kidasanzwe kugeza muri kano kanya izina cy'ikinyamakuru Cadenase cyavuze inkuru yitwa Ander Stegen umukinyi asangwa akinira ino ekipe ya FC Barcelona akano mukino uvuga ngo nashaka umudagi hari